bagenzi reka ndabaramutse ndabaha ikaze ndabipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga kuko mumaze kubimenyera ni omdishanjima wa muhungu wanyu no munsi bagenzi je ndagarutse ari ico shatse ko tuyaga ibintu by'u Burundi ni hatari bagenzi. Nakurikiye murabona ko burya mu Burundi kenshi turakira ba mukerarugendo nkuko n'abarundi batembera bakaja mu mahanga. Ba mukerarugendo nabo baraza mu Burundi bavuye ahantu hatandukanye. Ekindi kandi ngiye kuvuga kuri iki kintu kijanye n'ivy'ibitoro. Jewe kuko nkunda gutembera mu Burundi ku bantu bakurikira ibigeno vya Gaciro Media ndakeka mumaze kutumenyera. Turaja ahantu hatandukanye vraiment nyene nanje ari mu nashika nkazanga imodoka ntizijayo nta n'imisozi keje ugasanga nkoresheje moto hani naho usanga moto itajayo kakubita irege bagenzi ajya bijya bigano turonka naho ubona ari nk'ikigano cy'iminota 10 usanga iragora kuboneka ariko rero hari abantu nabo baca bikika mukiza ku rugero rw'agatangaza kabisa ni abazungu reka nabereke n'abazungu babiri baje ngaha mu Burundi kandi nagerageje gukurikirana umwe muri bo ni mu YouTuber canke ni mu touriste ofete kumaja mu bihugu byinshi kwa kundi kwimvira ati igihugu cyose ntarajamwo ndashaka kwijamo nje kuraba uko kimeze hama muri byo hariho n'umujene ngaha i Burundi nigize kumubereke ikigano ciwe yitwa Jay canke afise na chaîne yitwa Go with Jay kubana mushaka gukurikirana uwo Murundi zungurukisi mushaka gukurikira kuri YouTube wandika Go with Jay wandika urudomeje uwo muturiste rero w'umuzungu yagenda ari ubukamera butoya nabonye mengo nibuzwi cyane babwita ni GoPro kabareka kamera gatoya cyane nk'iki wana nkaka akagashwa ko ari ku kanini kuri nyaga kamera ni gatoya cyane kacagira agati umuntu agenda afashe gutya donc na stick umuntu agenda afashe bityo rero agenda gucyanya agenda aravuga yiraba donc agenda arababwira ivyo abona muri ako karere. Okay, umuzungu yaje ari babiri bururuse kuri airport bana hajya hari amataxi bacha bafata taxi rero banyakuntunga ntibigeze babaza ngo taxi unangahe aho tujanye yego bari barabukinze donc mahera ya hotel yabivuzemo muri video navyumirije bana bacha rurira ikintu cyashe kubanza kubatangaza nuko ngo bakagira ama research ati tumenye Burundi babonye ko Burundi ari igihugu cambere ngo gikenye ku isi mugabo mu nyuma ngo barabonye Chad barabona Sudan du Sud ariko baravuga ati Burundi kameme buri mu vyanyuma nkuko twabibonye kuri ngurukana umenye ku maraporo ya ajya maraporo mwese muhora mumba hama mugabo ati n'igihugu gikenye ese ko muri barabara ari giza cyane wana uri kurova kuri airport ibarabara giza cyane ati cyanke byabene twasomye no kubesha. Okay, barabandanya baraza umushoferi rero bamumaje ati none ya shofe ati hari yandi makuru twashoye kubona yuko igihugu cyanyu gikenye karubira donc gikenye ibitoro ati iritiro limwe muri gurangahe no kuri kwa Mungu reka ndabibereka ngibi muri video muze kubaza ngo nivyo ndiko ndifondera yobwiye ati iritiro ndanabirabe neza ati iritiro limwe ati ngaka umupaka wa Kongo ati niho gitwa ko rizimbutse ati mu gihugu hagati ryazimvye ati turigura amadolari 13 n'ibice 40 ati mu mayero ni 11 n'ibice 50 amafaranga fata y'idolari rigeze urakudaza gutora ibihumbi masatrani canke hafi sakarani avuga ko ilitiro rimwe ari rigugwa abazungu bashiduse baragira ubwoti ilitiro rimwe rigugwayo muri make aho nawe nyene ngo nuko ari ku mupaka w'Uburundi na Kongo ngo winjiye mu gihugu ngo rirazimvye cyane bagenzi je natanga kubimva ati est-ce que umushoferi ari sérieux cyangwa no kuvuga ko uyu muzungu aya niyo makuru aca twara yuko mu Burundi bimeze gutyo okay hama uyu muzungu babanije baraganira byinshi nza gusanga nave ntora igituma umushoferi yabivuze yamuzanye aramushana kuri hotel amubaza ati nenda kuri yangaye ngo yangura abanye nayo ndiha bagenzi iri nikosa
wakagombye kuba ufise igiciro runaka ukorera kapana vya bindi uratanze service no service yawe ntuza ayivara ayitangako ngo birabe ngo birabe akantu bagenza akantu naho kwiteza haya imbere y'abanyamahanga umuzungu nakindi yakoze rero yafashe utunote tubiri twa this donc $10 donc acamuha $20 cyangwa amadolari 200 abarabanza bavuga ngo ngurega ni make ngo no sinakubwiye y'ilitiro rigugwa ariko umuzungu ntiyavyitaho nta yandi yamwongeye ashitse kuri reception ya hotel naho nyari ngira kubaza ati mbega iyo umuntu avuye ko ari kuri airport agashika ngaha kuri hotel ya nyari hangahe uno mwe marisha ngahe twashe $20 ngo simeshe cyane ngo ariko kandi sinamaki okay bagenzi ariko ico umuntu yo twara ngaha niki urabona iyo turose ingenzi ari umugani w'icyongereza uvuga ngo first impression and the last impression nuvuga isura umuntu akubonanye ya mbere mu mutwe agumana iyo nyene nuvuga naho ibihe bizohinduka azogumana iyo nyene nuvuga rero araje mu Burundi abantu bace batangura par exemple ngo nsororera cyaye baratanguye ngo we bana ngo rega ngo urabo kubigenza bagenza ukantu ni haya kono en fait bice bitumara amaza twese n'abatameze uko cyangwa nkuye cavuga ngo urumva ngaho ibintu biracika urumva ngaho igitoreye kirashobora kuba kizimvye kuba hora bakigura kuri magendo sinzi ariko guca uvuga ngo iritiro rimwe ngo rigugwa ibihumbi 150 ingahe rimwe bagenzo yawe nawe nakora kamara amazi donc uko biri kose rero ukunyaga muri bene izi nzira ibi ntabwo ari ubwenge ku bantu dukunze kuyaga ibijanye na development personnel ho urabona ibi icambere ubucafuje igihugu nta ngenzi zose bagigendera kubera babona kizoba kiriko kiragendeka nabi hama nimbura umuntu muzima utezwa kuba n'inyanka mugayo icambere ntwisuzuguze ntusuzuguze uwundi ntusuzuguze n'igihugu witeyiteka kumuna kuba njyambere agenda avuga ati shabarundi vraiment ni beza ico gihe urumva uzobunate niteka igihugu uzobunate niteka abandi barundi nari wabo iyo avuye ari hari abandi barundi kandi uca wibaza nk'iyi video wewe nabonye nako twe dukurikirana kumbure n'abataraba beshi cyane kandi tuvuga no mu rurimi rwumva bene wacu b'abarundi kumbure n'abamva izindi ndimi zegere kirundi ariko wewe kubera bivuga mu Congereza afite audience nini cyane ararenze umuliyoni w'aba abone cyangwa w'aba subscribers bamukurikira urumva nk'ico kintu urumva ko kitumara amaze ku rugero runini hari n'abandi rero benshi bakunze kuza nk'abanyamahanga nageze gukora video kuri Agaciro Media yanambabaje hose donc aho twabonye umuntu yagenda razunguruka sinzi ya ku YouTube video nyuma ukuya ariyo muri Kenya abantu muri Kenya ngira muri Kenya sinzi umujura aho babita gutega basha ari ahantu hari aka village utuzu tumatanya twishi duto yagiye ngaho mugacerekana ko ari Bujumbura aravuga vyinshi ararondera n'ahandi hantu mu Bihindi hakenye yitwa zuto video byose yagenda aravuga ko ari Burundi n'abantu benshi bamaze kuza ngaho mu Burundi bagakora ama video kandi ebana kagira viral nini cyane usanga yakurikirana n'ama miliyoni menshi avuga ngo par exemple I visit the first country poorest in the world wasanga vraiment aratwerekaniye ibintu byinshi ego kumbure wotembera akarondera ahantu habi ntiyo habura ariko no muri Etaze naho nyene haronde ntiyo habura sinzi umunyarwanda kazi nabonye USA naho nyene akora muri bene iyo nzira nawe arondera aba homeless bakomotse muri Afrika bari hariya ariko hari n'abazungu murabona bahari nyene donc ugasanga ariko arabayagisha abazi gituma bari mwibarabara muri USA nawe nyene ugasanga aragusaba urudolari rumwe arabe yuko yoronkamwe n'agasani basigato yakitufungurwa so worondera ushaka gutora ibisokoro canke gutora utunenge ivyo wari wese utora vyinshi ariko rero ikinyoma murabizi ko kigira ingaruka zitari nziza ikindi naco bikongera bikanankisha abantu aho karere donc uko biri kose iwanyu bashobora kuba atari heza nkuko vyari bikwiye kuba biri mugabo umuntu agwe kuba umuntu representer donc wiki w'intege nke ziwabo no uko biri kose hari ibyo gufukira gatoya ugafuka none munzi wanyu wese unanyoko baragwana uzinduka kwibarabara ukavuga ati nyabo n'abantu murengana kandi babwire hari ibyo mwaraye mutamenye wacu
papa na mama barahanye ingumu umwe aravyimbye kandi bapfuye iki no canke warawutariye neza wocu uzinduka ati bagabo jewe ugere ejo nakojeje vraiment ubugari amazi no so uko biri kose iga gutandukanya iteka ry'iwanyu n'ibindi ko murabona ko hariho n'abarundi batuki wabo bakahamaramaza bakagira gute ariko je nakurikira ibinyamakuru byinshi ku isi nta hantu na hamwe hatariho abakebura leta muri za Etats-Unis bariyo mu Faransa bariyo hehe bariho donc muri make abayikebura bayereka utuntu twiza tudahari ariko ivyo nivyo biwacu byonyene ariko kandi hariyo n'abahari kugira batera iteka iwabo oui so ni kiroje mbabwira nsozera ndabahamagarira gukora igishoboka cyose kugira iwanyu hagira iteka kuko igihugu nicagira iteka nawe uzoburigize nk'umurundi ofete nuko ivyo nagomba kuvuga sibirefu ariko nagomba gusa nk'uwopoza gatoya umushoferi yorondera donc izindi nzira ashobora kuvuga ati okay twebwe ngaha kuva ngaha gushika hariya inuze tuhagendera ku rugendo tugendera ku mafaranga na gutya iyo tugendera urugendo rungana gutya n'amafaranga na gutya mugabo umuntu ntiyoca yitwaza guca yerekana ibi nibi ati burya ati nza kubazimba kubera igitoro kigugwa ibihumbi 100 litiro rimwe no so nibi wewe ivyo ukora gerageza nawe ushiremo akantu keza ko ishusho nziza igihugu gerageza uwo kubona wewe akubonemwo isura y'igihugu ciwanyu ni wifata nabi ni wabamubi ubwo iwanyu hazoba habaye habi gerageza rero wiyiteka ngucaho kizoba kigize iteka ndabakunda cyane kandi nizeye ko mwagize subscribe kugira tumujyango hano duhora dusangizanya ivyiyumviro vyorema iterambere vyorema mentalite positive oui nuko ndabakunda cyane je nitwa Omdishanyima bye bye